Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Nezewe naje mwaka mushasha nk'uyu tegwa iteka n'Imana kuba nkiriho, kuba ngihumeka, kuba ngishobora gutambuka, ngishobora kwandara n'ijambo ry'Imana unumugisha kuri jewe. Yesu ashimwe. Kundwi iheze twatashe twumvise ijambo ry'Imana twabwiwe n'umukozi w'Imana Dieudonné atubwira ko dukwiye kuba abantu b'ikimazi. Umwaka tugiye kwinjira namwe inkomezi nsha, amagara mashasha, kwizera gushasha, inkomezi nshasha, tuba abantu b'ikimazi. Muzi tugomba gusoma amajambo ari hariya mu byashurane kabure cya 21 kuva ku murongo wa 1 kuja ku murongo wa 5 mwene data Isaiah shikanya amfashe gusoma. Funuo 21:1 hadi 5. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu nshasha wuruka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nkuko umugeni asharirizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe ihema ry'Imana iri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere biheze. Ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba vyose ndabihindura bishasha, kandi iti, andika, kuko ayo majambo arayo kwizegwa kandi arayo kuri. Amen. Imana ishimwe cyane. Tumvise amajambo meza atwereka imigabo n'imigambi y'Imana kubizeye ngene igiye kuzohindura ibintu byose bishasha. Ijuru rishasha n'isi nshasha. Urazi yari ijuru risha, wamengo ni ijuru ryari ryarononekaye, hanyuma Imana iraritunganya, irariryobora, irisubiza ubushasha. Urabona nk'iyi nzu bayisize amarangi mashasha, manje bakasiga amarangi mashasha, ucumenga ni inzu nshasha, sivyo? Mugabe inzu nshasha no kuvuga inzu batangwe muri fondation bakubaka bagahindura gishasha cyose. Icyakera kikaba cyahavuye hakaba kibereye ikindi gishasha kiraho. Yesu ashimwe. Ijuru rishasha n'isi nshasha, mbere na Yerusalemu nsha, mbere n'imibiri misha bagorotsi bazokwambara ibintu byose bishasha. Muranzi kubera iki hazohetekene ijuru rishasha n'isi nshasha, nuko ibihari byahumanye. Cyaha cyambere cyakorewe mu ijuru iri rihari. Mugabo hari yashobora guhumanywa ni ku kicaro cy'Imana, ku kirimba cy'Imana yashobora guhumanywa. Isi nsha, isi yarononekaye kuva mu itanguro gabure cya gatatu, ubona ingene cyaje atangwa kuba mu isi, ubu imivumi kitangura kuba no kuvuga rero iri juru rihari n'isi ihari bizokugwa. Imana ireme ibindi bishasha bitigeze kubaho, bishasha pana bisha, oya bishasha Imana izotunganya. Uranzi tufite abavuga butwa muri kino gihe kugira ngo cakira imiduga, cakira amazu, cakira amagara, cakira amafaranga, cakira bazocakira n'abazoca bajana niyo si izokombogwa nivyo bacakiye bajanane navyo, kuko Imana izohindura ijuru risha n'isi nsha. Yesu ashimwe. Amen. Izohindura ijuru risha n'isi nsha kuko ivyo vyarononekaye. Muranzi hari amajambo tubona ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, ari mu gitabo cya 3 tujya kuyasoma
kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 aho Yesu yaganira na Nikodemo. Tewe Nikodemo, umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Hariho ijambo ubwami bw'Imana n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru ni ukuvuga iki? Ahantu hose havugirwa iby'Imana, aho harimo uruvange. Ashobora kuba mu ibyiza, ashobora kuba mu ibibi, ashobora kuba mu buhumane, ashobora kuba mu kwezwa. Uravye ari mu butumwa bwiza bwa Matayo 25 ku murongo wa mbere hatubwira umugani w'inkumi 10. Batanu bari bameze neza na batanu bari baragorodovye, bari mw'ingorane, sivyo? Ubwami bwo mu ijuru wese bashira umugani ubwami bwo mu ijuru. Mugabo ubwami bw'Imana ni cicaro cy'Imana kidahumanywa. Iryo juru rero rizokugwaho si cicaro cy'Imana, oya, ico cicaro cy'Imana cyahoze ijuru ritararemwa. Kw'Imana ntiyaremye ijuru ngo ironka hiba, oya, yaremye ijuru ngo riremwe abamarayika, ntiyaremye isi ngo ironka, oya, yaremye isi ngo ibemwe abantu. Ivyo rero bizovanwaho, Imana izorema ibindi bishasha. Ubwami bwo mu ijuru ngo nariko ndabivuga n'ahantu havugirwa ibintu byo mu ijuru. Yesu abwira Nikodemo ati, Nikodemo, utavutse ubwa kabiri ushobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo ati, none byoshoboka gute ko nsubira mu nda ya mama, nsubire ngenda ntwarinda hanyuma mvuke naravutse ndumutama? Timbere ushima ari ivyo, umuntu atavyawe n'amazi n'ijambo ntashobora kwinjira. Hari nk'amajambo abiri harya ahantu, hariho kuvuka ubwa kabiri ukabona no kuvyagwa n'amazi n'ijambo ukinjira. Yesu ashimwe. Ukabona hanyuma ukinjira. Urazi umwana yari mu nda kwa nyina ntashobora kubona izuba, ntashobora no kubona ukwezi, ntashobora kubona abantu, ntashobora kubona ivyaremwe, ntashobora kubona ibiti, ntashobora kubona imiduga, ntashobora kubona amazu. Mugabo yavukiye mu isi, amaso yose atangura kubona ibihari byo mu isi ko yavutse, sivyo? N'umuntu yavyaho ubwa kabiri nyatangura kubona iby'Imana, ngene Imana yaremye abantu, ngene Yesu yabambwe atangura kubimenya. Mugabo kwinjira ni mpaka umuntu avyagwe n'amazi n'ijambo. Bene data, tuza ngaho umengana ibirori ni umengana ibikino. Mugabo twumvise yuko mwiyosi niryo juru rishasha rizobaho, niyo Yerusalemu munshasha, nta ngwara zizobamwo, nta buribwe buzobamwo, nta gutaka n'amaborogo bizobamwo. Twifite bavuga ubutumwa b'ibisonde, bavuga ubutumwa bwo kuroranirwa, bahenda abantu. Asangwa iri juru rihari n'isi ihari bizokugwaho. Ya nini kuwadanganya watu wapokee baraka zisizo baraka? Igihe cyose hazoba hakiriho urupfu no gutaka n'uburibwe n'amarira n'amosozi, acha kudanganya watu. Reka abantu yonderera iri juru risha n'isi nsha Imana izobana abantu bayo. Hanyuma yuko Yesu azoza akadugana abamwizeye. Imyaka 7 igahera, turi mu bukwe, turiko turambika ibitsibo, turyohewe tunezerewe. Twaramaze kwambika imibiri misha. Tugarukana tukazanya na Yesu imyaka 1000. Ni ngombwa ngo Yesu aze abanza twarire hagiye Yerusalemu. Yerusalemu bamubambye, bamukengerereye, bamusuzuguriye, abanza haganzira imyaka 1000. Amahanga yose amenye yuko Yesu ari we Yesu. Abaza barashyaje n'intambara ari Magedoni bazomubona, abarundi bazomubona, abanyarwanda bazomubona, bamenye ko ari Yesu aganje. Iyo bantu bijijisha mu tudini tubozi inyo tutagira umutwe n'amaguru ngo gutera imbere mu by'imwe bizoba byahavuye. Yesu aganze neza isi yose imenye ko ari Yesu aganza. Kandi icyo gihe abatatamuyoboka gutegeza ibyo Yerusalemu bazobura imvura, amapfa azobatera, Bibiliya ivuga amagorwa azobatera. Aho tuba tuganzanya n'umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe. Iyo nibutse ivyo jewe, amahoro acatemba aja mu mutima wanje. Kuki? Twimirije ibihe byiza abagororotse. Uyu mwiri wa gutetemeka, acu tetemeke siku moja utatowe kutaisha. Yesu ashimwe. Ndungirira imbuwe ngo avungirira ikiyago ngo yongo Dominika aragowe basha ngo hengere ngatugumira. Iyi ni mburi yuko nirije kwambika umubiri mushasha. Yesu ashimwe. Igihe cyose uzobona kwisi hakira kaburi, hakiri urupfu, hakiri ibitaro, abantu bagiterwa inshinge, usidanganye watu na injiri za sonde ngo abantu baramaro bashobora gukora kwenda gamwisi. Nayo abantu bazoronkera amahoro mu isi nshasha no mu ijuru rishasha, ahataburibwe buzoba batarupfu ruzohaba, aho Imana izozikiganzira n'abantu bayo.
ikibazo cyama cyabajije iminsi yose n'ubu ngoma nsubire kubaza, iyo si nshasha, Yerusalemu nshasha, n'iryo juru rishasha Imana izibaniramo n'abantu bayo, abantu biyandikisha ubu kuja mu bwo bwami, biyandikisha mu kwizera Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndakubwire igihe tuba twicaranye n'umwami Yesu ariko aracimanza hajya gutuma byashira 200, urabona abantu bose Satani amaze guciga urubanza, n'abamarayika be bagaciga urubanza, n'abantu babagaraje baciga urubanza, abantu bose bazocaje imbere y'ijyantebe bacibaze guciga imanza. Abaririmbyi bari baturirimbira batagije bazocaje tubona naka aragiye muri gehinomo, naka kandi nabo nyene bazotumenya kutakuwa kujuana, bazotubona bazotumenya. Aho niho kuzobakurira umuntu yishyuze umwanya wamaze kurengana. Kuki azomenya yuko hari igihe yahamagawe akabisuzugura, akabikengera, akavyanga. Turacyari mu ntango z'umwaka. Iyandikishe umwanya ukiriho, umaze gushika ku mpana ntuziyandikisha, wamaze kurengana. Tubona amanyambo tuba twasubiyemo, Imana igahamagara abantu mu mbabazi zo no mu gihongwe cyayo no mu kimazi cyayo yatanze ari Yesu Kristo, bafata nk'ibijajuro. Hari umunsi uzurira utagira uyaha. Kuki uzibwa bagakiza katanzwe ku buntu bagakengeruka kanga. Hari abandi bihenda bakibaza yuko kuva ngaha agaye gusenga muri Pentecote, akaja mu Life Center, akaja no muyandi mu tundi tudini, yumva umenga no gukomera mu vy'impwemu no kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu ashimwe. Abantu biyandikisha ubu kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Abantu bariko bariyandikisha. Akanyana k'inzambi shobora kuvuga ishengero ikadugano. Uzicuza utagira uyaha, uzorira utagira uyaha. Kandi bizogutangaza ubonye abantu tubagira ngo barakomeye mu vy'Imana, barakijijwe, bakunda umwami Yesu, ubonye bagiye muri gehinomu uko bazojayo. Imana idufashe cyane, bazojayo. Aya majambo se wajya umuntu wa gatatu yasoma ijambo n'iryo kwizegwa, n'iryo kurikana n'iryo kwizegwa, n'iryo kwizegwa kubera iki? Nta mazinda mfise, nta gukekeranya mfise, ko wavutse rimwe umunsi umuzopfa. Mwaka warabiheze harapfuye abantu bakomeye, simba ndume nk'isuwasuwa ngaha na injiri. Nagutetemeka na injiri, nabado ninatetemeka na injiri. Yesu ashimwe. Mwayanzo banshiterana akanywa ngishobora kurya, ngishobora kuvuga, nzojya nzobiriha mu kubwira abantu ko Yesu ari umwami n'umukiza. Naho ngaha muzonyankira kuhajugumirira, nzojugumirira mu gihosha mbwira abantu ko Yesu ari hafi kugaruka. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Satani atekeza abantu ubwoba, akabateza amagorwa, akabateza ubukene, akabateza ingwara, akabateza uburibwe, akabateza n'izindi ngorane. Ntiyoreka gukora ibyo ukora ziko twimirije kwambika imibiri misha, arabona ko ibikiratunganywa iri hafi. Yoreka gukora ibyo. Ariko twebwe abagororosi twimirije ibihe byiza bene data, twimirije ibihe by'umunezero. Aho buribwe butazohaba, aho amagorwa atazohaba, aho amakuba atazohaba, aho atakurira kuzohaba, aho atakura bacu kuzohaba. Ibyo nibyo vyizigiro by'abagororosi. Mbega warakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Kushobora gupfa umwanya n'umwanya. Witega batama bageze mu zabukuru nk'abasimba n'umwe bageze gupfa. Ekaye genda rero ku mpanda bafite imyaka nk'iyo misarabi ruzuye. Warakiriye umwami Yesu. Kandi aho iri jambo n'iryo twama dusozererako, ni Imana ibiguhamagaye. None ubona ko wahamagawe n'akaheze. Kwa Mungu weze yari Diedone umusore, uno munsi yaje akaheze kumutama. Imana izodupanga ukunyene kuko abantu bashyize imbere y'ijya ntebe ntibazobura kurira. Haya bazovuga ati yo mwami nari muri nari muri korale himbaza, Imana izobwira sinigeze ndakumenya. Nari muri vyizigira ati mva mu maso sinigeze ndakumenya. Kuko hari ibyo ukora bo muri vyizigiro badakora, hari ibyo ukora muri himbaza badakora. Warakiriye umwami Yesu. Kandi ikintu kibabaje nuko Imana yatanze ikiguzi cyo kugira ngo uje mu bwami bw'Imana atacu utanze. Imana icyo bari gutanga nawo yikuye. Imana yaratanze umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba.
hajya urubona filime ya Yesu Kristo ari gusa bamushishimura inyama ugatwenga ngo ariko yababaye nani yababaye umunsi kumoja nawe utawumia. Kandi ndakubwire aho urubanza rucirirwa naho umutima wawe wumva kutarakira umwami Yesu, wumva ko wasubiye inyuma, je waraye murabizi, je wagorobeje murabizi, baguhamagara ugaca wirabira hasi. Hari umunsi uzoraba ushikamye utagira urira mose utagira ubuyaha. Ngwino kuri Yesu rero. Ngwino wiyandikishe. Abazo muri ubu bwami bushasha, muri ijuru risha, n'isi nsha, bambaye imibiri mishasha nabakire mwami Yesu, nabiyandikira amaze kwiyandikisha. Waramaze kwiyandikisha, ko ari cyo kibazo kiri imbere yawe. Bona wotangura umwaka mushasha uyandikishije. Erega hari abantu babizi baza ngo abanyabwenge bo guhenda Imana. Shaka wivire ngaho ushake witahire mbere ibyo wahora ukora ushubishije kubikora inshuro 10. Najua siku moja utalipa. Kabutarakira umwami Yesu ngwino. Mukiza ndagomba gukizwa gose kwingizuze mu mutima. Agakiza karatanzwe ku buntu ngwino. Kandi utaje kumbura amaso yoba yakwa mu muntu usubire kunkubita ijisho nkaba nitahi. Mugabo uzovyibuka aramushije. Nere gose unyuhagire mbone kwera gose nere gose unyuhagire mbone kwera gose. Mukiza ndabisha urukundo rwawe, mukiza ndabisha urukundo rwawe, ufashe kuguhebera umutima. Ndakwihaye gose ndakwihebeye, unyuhagire mbone kwera nere gose unyuhagire mbone kwera gose. Nere gose unyuhagire mbone kwera gose. Mukiza nico ndondereye, mukiza nico ndondereye gusa, ndafukamye imbere y'inyundo zawe. Amaraso yawe niyo nizeye, unyuhagire mbone kwera gose. Unamika amaso yawe dusenga Imana. Konyene wunamye urabe mu mutima wawe, nturabo mwicaranye. Reke kubigira ibijandajanda, reke kubigira ibikino. Abazindukanye ku mpanda hari abagiye bataronse iribako ryo guhamagarwa. Urarironse nawe ubundi munsi uzoramukirwa. Ndashanuze umwanya uracariho. Kandi utaje nta kibazo, nta ngorane. Ndazi kwitariki itazogaruka, hari umunsi uzokwibuka ko ari umunsi Imana yaguhamagara ukanga. Urimwo nuze. Agamagara umukozi w'Imana Yesaya ashike hano. Mugabo kaburimwo mwanya uracariho nuze. Uyu mwanya uhamagawe ukanka kuza, hari umunsi uzowurondera urira, mwanya wamaze kurengana. Ku mwanya wo hanyuma si umwanya.
icyo mvuga ndakizi kandi icyo mvuga ndazi aho nagikuye. Utaje nta ngorane, nta terabwoba ririmo ndagutera ubwoba, ndakubwire ngo utaje ngo izokuvunagura amaguru n'amaboko, nguragowe ngurapfuye. No, uriwe nturimbwa, nturinka, nturi ntama, nturi igikoko, urizi mu mutima wawe. Ndabwira amajambo agaragara Imana yakurungikiye yiganuke. Icyo ukwiye gukora, utagikoze birakuraba. Yanga kubwirwa nuko amaso atukuye. Ngwino. Ndanga amajambo tuvugira ngana amajambo ya gihurudu ku muntu agenda akicara mu ntebe zibakiyumvira ngo mbega nzobabwire ngo ikiganani. Nzobabarira ngo ikoya. Hari ubuntu bw'Imana, hari ibyiza Imana yateguye ku bugingo bwawe. Kwiyandikisha n'ubu gihema. Uri mu isanduku ntushobora kwiyandikisha kandi uzorija muta utabizi ngene wariyoyemo. Ngwino. Kamene data senga Imana.